turned a baby into a lady. Barundi kaze mudukurikirana haba mu gihugu hagati canke inyuma y'imbibe zacu aho muherereye mu mpande zine z'isi. Turabaramukije dute sangwa amahoro iteka nitekane ubutungane no kungana imbere y'amategeko nk'uko Renape Burundi ivyipfuriza abarundi bose. Nitwibagiye kwipfuriza umunsi mukuru mwiza zina mukenyezi wese na cane abagize abapfakazi imfuvyi ntawo nikora bivuye ku bwicanyi bwisubiriza bwahitanye abanega babo umwaka w'1972 imbere n'inyuma yaho bikozwe n'intwaro yakomoka ku mugambwe y'Iprona inyuma yo kwikukira ku Burundi. Amezi hafi 3 ko byaheze mu kwezi kw'indwi kwabaye guhiga zina muhutu wese yize cankwe yitwa ko afise kuva ku mu ministre aba officier abasirikare basanzwe aba cadre ba leta abarimu abanyeshuri mu universite abanyeshuri mu mashuri yisumbuye amwe umwana w'umuhutu wese yitwa ko yize yarahizwe aricwa. Abatashoboye kunyaga amagara ngo bahungire mu bihugu bindi ni bake cyane basigaye. Ayo mezi 3 yabaye amezi y'ikibi kitagira izina cakorewe umuntu yitwa ko ari umuhutu yize mu Burundi nabandi basanzwe barishwe. Uko umwaka utashe igenekerezo rya 8 ntwarante abarundi kazi barifatanya n'isi nzima mu guhimbaza umunsi mukuru wabahariwe. Nivyo kuba uwo munsi mukuru wabahariwe wibuka zina mukenyezi wese ku bwa Renape Burundi ibona ko hakiragahaze kuko ntawo kwirengagiza ko muri abo bakenyezi mubona bashajije ku mubiri harimo abarira musoza agatemba ja mu nda kubera amaganya agahinda akabonge byamunze imitima yabo haraciye imyaka itari mike. Ntawo bideha ko ubwicanye bw'igihumbi-1972 imbere n'inyuma yaho bwabangamiye imiryango yo mu bwoko bw'abahutu maze bugasiga Burundi mu marira n'amaborogo menshi aho bica zina muhutu wese yitwa ko hari ico yirengeje mu kibano abize abadandaza abihebeye Imana eko wese afise ico yimariye maze abasize bakanyagukomba amazi duga amazu amatongo amahera ku mabanke maze uyu munsi ugasanga wahoze apangisha yahindutse ubupangishwa mu bisigi by'abavyeyi biwe. Jewe kugira ngo ndabikurikirane ndabitore namanishavu nkamanishavu bivuye ku bisigi bisiga data byase ko dukomorerwa twebwe atinya batwaye parcelle nibiri mu nzu byose nta kintu twaronse mu bwiza kurya kabiri nimero 21 yari afise imodoka zibiri byose ntabyo twaronse kuko twege twasanze parcelle y'uwacu yugarijwe n'abasirikare. Papa wanje yari umukozi wo muri BCB ibujumbura jewe narifise imyaka 10 twe twabi Bujumbura nyuma y'urufu twe twaragowe turabura iyo tuja niyo tuva baraza abagira neza b'abapatiri baradutora batudugana Gitega maze kumva ko severe iriko irakora iki gikorwa jewe manitse Bujumbura muri CNTB ndavye ngene banyakiriye narashitseho kugira ngo mbaze aho bamaze guca hose ko abaratoye ayo menyo ya data. Je barambye katowe batowe barambye ko bazaza ku ruvu ni nanje sinzohererwa hose nzojayo mpaka menyo kuri iyo data baba baramusize ntimbonye bahejeje ntahabonye nkacamenya ko bamugandaguye bagiriye ko bayamutwara. Jewe rero bavuye ku ruvu naciye nzana hano ahantu mbandanya nabibamenyesha mugatori ibimenyetso ni data barakoze barakora nza ndaza kuraba nsanga sivyo mu nyuma babitoye ndaza barabinyereka ni nukuri nukunyene byaranangoye kuvyifatamwe
iyo bishitse bakitura umugwi w'igihugu ujejwe kunywanisha no gusubiza mu byabo babiteshejwe CNTB, hari igihe imanza zicika ariko bigafata igihe kirekire kugira zishigwe mu ngiro. Ibyo bikava ku kwiteza utunyoni kutagira aho guhagaze ngo bikunde bananize abanyazwe. Jewe rero ngasaba nti abo baba bashaka guhumuriza umuryango wa Ngendakumana Crete yofasha kugira ngo dukomoregwe ibisigiye dusigiye. Jewe maranye urubanza muri CNTB imyaka 7, urubanza rwaracitse rutacitse rumaze umwaka wose mu mwiherero. Sinzi igituma gishobora gusobanuka, sinokwibaza ko ari rya zina ry'ubumenje nibwo nguma ngarukako. Cyo basaba abo bahari bagomba gufasha umuryango wa Ngendakumana Crete. Data nta kibi yakoreye igihugu. Ubwa RENAP Burundi kudindiza imanza nta handi gushobora kuba kuva usibye ko bene kunyaga bagerageza gukora uko bashoboye kose ngo bikunde bitebe mu kudadika maze babe barakamisha ibitari gwabo. Bakari bafise uburyo bwinshi bashira muri izo manza kuko haciye imyaka myinshi begeranye uburyo mu matungo atari gwabo, aho usanga banyazwe batagira nayo kwiyunguruza ngo bashikaho CNTB ikorera ngo bayitura kari ku mutima. Nk'abaharanira agateka kazina muntu no kungana kw'abarundi imbere y'amategeko, nta kibabaje nko kubona ibisigi by'abavyeyi bawe bidibamwemwo n'abandi abaguhekuye, maze hagera yaho utunganirizwa ugasanga hari abashaka ko mugaburamwo kubiri ibitari gwabo, kandi bizwi neza ko nubwo banyaga baba bafise iyo baje bava mu vyabo. Ivyo kenshi na kenshi barabidindiza kuko baba bazi neza yuko mu bahoze batwara haniniya nibo banyaga, ugasanga baja mu madosiye y'amatongo bagahindura impapuro, icyo twokwita titre de propriété, bakazandika ku mazina yabo. Akagaye, ibitutsi, agasuzuguro, ugufatwa nk'inyamaswa bigikorwa na bamwe bamwe muri ubwo bwoko bwanyaga. Ndavyo nawe nyabigesera kugora ibintu intware bajya bahutukaze bari batonze imirongo amega n'intware ku mudogo urabuze byumba. Babuze ibyo kangisha, je ntavyo nabonye. Yami nukuri n'ibindi barurungitse, je ntavyo nabonye rero. Bagatako bakanabica ndetse bakaba banavyigamba. Kuvugutirwa kwa abahutu bahutu, esclave chrétien, hutu nazi imbonerakure. Ico umuhutu Martin Ndayahoze mu mateka bongera ko ngo umumenja yapfuye atinya, kandi yasize ategetse abahutu bafise ubwenge kandi bagomba kubaho ko bazoguma na ntaryo batinya. Ico umuhutu umumenja Nyangoma Gerve yapfuye atinya, kandi yasize ategetse abahutu bagomba kubaho ngo na ntaryo bagitinya. Ico umuhutu Ndadaye umumenja yatinya kandi yarenzeko kandi yagize. Ico Dorufo umuhutu umumenja yatinya kandi yarenzeko kandi yagize. Ico umuhutu yiyita inkona yamaho imbonerakure yamaho Peter umumenja yatinya kandi yarenzeko kandi yagize. Ico
umuhutu yitwa Neva umumenja yarenze ko kandi agiye kugira icyo umuhutu yitwa Ndakugarika umumenja atinya kandi yarenze ko nta kindi biva ko atari uko bakoze amahano maze kugeza na n'uno munsi bakaba batararyoza ibyo bakoze. Renape Burundi isaba leta ko yo kubahiriza ingingo ya 13 y'ibwirizwa shingiro hamwe n'ingingo ya mbere ya Déclaration universelle des droits de l'homme maze ingingo zindi zibangamira agateka kazina muntu muzapfundikiwe yarusha igenekerezo rya 28 ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi 2000 zigasubirwamwo ndetse bibaye ngombwa zikanafutwa burundu. Renape Burundi yibajije umunyamategeko ku kijyanye n'ibice 40%, ibice 60% umviriza ukabisigura. So, Monsieur Deo, I've taken time to look at the Constitution of the Republic of Burundi, and what captures my interest is actually at the beginning. It begins actually by recognizing the fact that there is a universal declaration of human rights. That is the basic being of any society that is democratic. And it is for this reason that even if we look at chapter 13 of the same constitution, it talks about the equity among citizens. That is very important in terms of representation, because in Africa you realize we are made up of tribes, and in a country like yours, for instance, where you have major tribes sharing power, when you talk of equity, you cannot have it is not prudent to have a community that represents about 85% of the population being given a representation in terms of jobs, and so like 60%, and the minority being given about 40%. It gives undue advantage to the minority, because these will actually trickle down to other areas like parastatals, schools, factories, where the same will be repeated. It is an advantage to the minority group, which is not very fair enough. And this is why you realize even in some areas where people have to elect their leaders, there are some areas where they say now we must have a representative of the minority, and then they have another one representing the whole region. So it is not fair. Democracy is based on the majority. The majority have their way. So whoever is elected in a particular region represents the interest of every individual in that part of the country, because people are supposed to be one, regardless of their tribe, religion, or even cultural practices. So these are some of the issues that can be looked at whenever changes are being made to bring fairness. And talking of fairness, there is what we call the justice. In any particular country that's democratic, you find that there are some crimes against humanity that have been committed earlier on in the years, and some of these issues have not been discussed and resolved, and so it builds hatred among people who are disadvantaged. For instance, women whose husbands were forcefully taken away and they were left with no one to look after their families have serious problems, and these are the things that cause uncertainty in those countries. So you cannot have justice without truth. It first of all begins with seeking the truth, whatever happened, and then seeking justice for the crimes that were committed, and then there will be reconciliation. So you cannot start talking of reconciliation if you have not sought truth and justice. That would be my submission as a scholar and a person who is interested in law, and a person who has studied constitutions of countries, especially in our region, East Africa. That is. Kumwe n'ivyo vyose umviriza intahe y'imfuvye muziri hanze bishe umuvyeyi wiwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 uko vyagenze ni mu mukurikire. Jewe mvuka mu muryango
wakozwe ko amakuba y'igihumbi amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri, kandi ntiyakozwe ko jenyine kuko yarakoze ko na umuvyeyi wanje nabo tuvukana hari ivyo tutaronse twateza kubironka. Byaranatugize ko n'ingaruka mbi mu kubaho kwacu, ariko cyane cyane uno munsi ingene twabayeho umuvyeyi wacu yishwe ataca azira, twagomba cyane cyane tuvuge ingene umuvyeyi wacu yari ameze imbere y'uko afyondwa nk'igihere. Papa wacu yitwa Ernest Kabareke, yari umugabo akiri muto, yishwe atarashikana imyaka 30. Yarize amashure yisumbuye i Bujumbura, mugabo ntiyayahejeje, nubwo bavuga yuko yari umunyeshure aciye ubwenge cyane. Byanamuteye ikibazo kubera abazungu bamwigisha ntibihanganira ukuntu yari umuntu aciye ubwenge. Byaratumye rero muri ico gihe ngo umufurera w'umuzungu yamwigisha amurenganya, akamubuha, yanduruka aranamwirukana. Mugabo papa wacu nabwiye ko ari umuntu aciye ubwenge, kandi akaba yavuka na se wiwe akaba yari umuntu aciye ubwenge, yiteje imbere, ari we Rwimo. Byaratumye rero papa nubwo bamutesheje ishure abandanya ubuzima aratera imbere. Papa yatunze imodoka akiri umusore, hanyuma mu nyuma yarubatse. Amaze kubaka naho nyine yabonye atera imbere, yari afise amaduka, kandi na se wiwe ari we Rwimo nawe nyine yari afise iduka muri Centre de Négoce i Butsiga mu Mihigo. Aho rero papa amaze gutera imbere, twari abana bamerewe neza, abana tubayeho neza, abana tuba mu nzu nziza, eka abana nyine b'umuntu afise uburyo. Hanyuma ibyo tubanze tubigarukirize ngaho ndababwire ivyashitse papa amaze gupfa. Nakuze sinumva ko amaze gupfa kuko sinigeze menya ko yapfuye. Nakuze ntazi ko papa yishwe, nari nzi ko papa ari ahantu, kandi ibyo nabikuranye imyaka myinshi. Sinigeze menya ko papa yapfuye, namye nzi ko azogaruka, namye nzi ko afunzwe, namye nibaza yuko yoba yaracitse, kuko papa yari umuntu abangutse azi kwiruka, nabona ko ata muntu n'umwe ashobora kwica papa. Papa yari umuntu azi no kwisigura, aciye n'ubwenge, nabona ko udashobora kumurenganya kuko yari n'umuntu w'umunyakuri. Nubwo rero tumaze kumubura irengero ryiwe, nubwo tuzi, sinovuga ko twamuzi irengero ryiwe kubera yatwawe izuba ripfa, nuko gusa tutamenye destination finale. Uwo munsi papa bamupakirana n'abandi
n'abandi burunganwe rwiwe novuga harimo papa bamupakiranye n'abarimu, harimo uwitwa Barajoja Marc, harimo Ntamavukiro Mathias, harimo Maganya Gabriel akaba yari nka oncle wanje kubera nyokuru na nyina wa Maganya Gabriel baravukana, kandi uwo Maganya akaba yari yarezwe na nyinabo rero akaba yari we nyokuru niwe yamureze kuko yari imfubyi. Rero nakuze nzi yuko Maganya ari data wacu tuvukana kuko namubona yakuriye, bavuga ko yakuriye iwacu kandi akaba yaba na hafi y'umuhiri wacu. Uwo rero yajyanye na papa, mugabo nzobabwira ingene ba papa bagiye, nzobibagira igihe kimwe, ariko ubu sibyo nazindutse ndababwira. Icyo nshatse kubabwira uno munsi rero ni amatungo ya papa. Ayo matungo yarazimanganye, ntituzi abariko barayamererwa neza abaribo. Icya mbere, papa yarafise konte muri BCB, ibyo yarafise karne narayibonye. Hanyuma mama yaragiye muri BCB bamubwira ngo nagende mu komine ngo musitanteri amuhurusha. Uwo musitanteri yari mu ibiro, kera ibiro bya komine byari byegereye hafi y'aho tuba, ariko bari baravyimuriye ahantu bita Imparamirundi rero hari kure. Umuntu w'umuvyeyi ahetse uruyoya, mama agenda ajanye n'ubusigwa n'umudamu yitwa Liberata avuka kuri Maganya. Yo mumbabarire ntavuga kuri Maganya, Mukamaganya nibo bagiye bajanye, baragenda iyi Imparamirundi. Na Mukamaganya nawe nyene yaragiye nawe nyene kwishuza gusaba bamuhe nawe nyene uduhera tw'umugabo wiwe. Bagiyeyo musitanteri niyabakira, baragumirira ngaho, kandi n'ahantu kure cane, ni ibirometero vyinshi. Mama aragumirira ngaho n'uwo Liberata bararindira. Mugabo ico gihe barindiriye ngo baza bumva abantu bariko baraborogera muri prison. Urumva rero ngo musitanteri ariko arica abantu, ngo akumva abantu baboroga, ngo abantu ngo bariko baraboroga. Abantu bababwiye ngo yuko ngo aza baracisha ngo imbuga itishushe mu kimbuno, ngo ariko arabica. Uwo musitanteri yitwa Stanislas. Mugabo ba mama baragumashinda bende musitanteri, haragira ngo mu masaha 9 amasaha ariko aragenda. Sinzi umuntu yabongoreye, umuntu yabayishije iwacu kera yarabazi, kandi yigeze no gupanga kwa oncle wacu. Izina ndacyibuka neza, mbega yitwa ngwiki. Oya, nzi yuko gusa ava muri famiye bita Nyamutonde, ahantu bita mu Rukeco. Niwe rero yababwiye ati ariko muracakora iki ngaha, ni mugende. Hanyuma uwo muntu rero yarameze nk'uwaburira ati mwebwe mugumye ngaha muje kwishuza amahera y'abagabo banyu, muhari uko muhasiganaga. Akamubwira muracari ngaho. Bamamoro baratinda baratahura icyo babwiye, kandi uwo muntu ndamuzi, arakuze. Imana muhezagire kuko yarakijije abavyeyi bacu, kuko nabo nyene bari gukurikira abagabo babo. Imana muhezagire, ndamuzi. Hari ubwo nzonahiga na telefone ziwe nkamutelefona kuko abana biwe ndabazi. Ego hanyuma rero ba mama baca barataha. Mu nyuma musitanteri yaraho yazaraza kuri zone, kuko aho kera iwacu hari biro kominali, baca bagira zone. Umunsi umwe rero musitanteri araza kuri zone, mama aragenda aramubarira ati jye nari nkeneye urupapuro kugira nze kurondera udufaranga umugabo wanjye yashyize kuri konti. Amaca amubwira ngo urazogenda ngo Bujumbura ngo niho babitanga. Mama nawe ntiyashobora kuja Bujumbura kuko Bujumbura nta naho yari bwigeraho nyuma. Mama rero caduhewa gutyo, cyo ni kimwe n'amahera yari muri BCB. Ayandi rero kangunguza n'amahera yavuye muri kampani cafe yo mu 71. Papa rero kubera yari umukomersa
hari ukuntu bamwe babaha amahera osibu yarabaguranira amahera mu mabanki ndibaza, hama ayo mahera bagaca ariyo baza kugura ikawa hajya muri kampani kafe. Abibuka iby'ubundi hari bita amakampani kafe n'ubu ngira biracari. Abakomerisa rero bajya bakuru barabaha amahera menshi. Je ndavyibuka nubwo nari umwana muto narigeze kubona papa afise ishakoshi yuzuye amahera apfuye Bujumbura, ashitse ukwezi kwaka yaje afise idongo yashitse ico gende mbwa kukwezi kwaraka. Hanyuma mbona nyuma arayagisha nyene baraciye baza kumwakira na mbanyiko kuri n'undi data wacu bamuganiriza kubera amaze iminsi ataboneka kubera urugendo rw'Ubujumbura umenga kera rwari rugoye cyane, bararara mu nzira ibiki n'ibiki. Umva rero hanyuma araza arinjira mu nzu, yinjiye mu nzu mbona ariko arahabwa ibihera byinshi bishasha. Ndabasha ko nari muri faranga bishasha, ibyo bifaranga bishasha yabikuye byari byinshi rwose cyane. Hanyuma rero urumva bakaca nyine bagura ikawa bakazishora. Narabonye papa ashora ikawa, haraza amakamyo azipakira vya bikamyo binini bizitwara Bujumbura. Hari aho papa ari wenyene yaziherekeza, donke yaja mu baherekeza canke akarungika. Twari dufise umukozi yakorana na papa mu bintu nyene vyo gucuruza ikawa yitwa Jean, malheureusement yarapfuye. Yitwa Jean, mugabo nibaza yuko mu gihe hazokenera ko haba n'abandi batuvugira, sinzobura abantu benshi bazotuvugira bakemeza ko papa yari umudandaza kandi yashora ikawa. Papa rero barapakira amakamyo bakayatwara Bujumbura. Hariho ndababwiye Jean, iyo papa atagiye yaca muri ko wa Jean uko baragenda ngo bakamara iminsi ngo ntumbaze menga nimba sinzi nimba barara muri Osibu, je sindabizi kubera nari umwana mutoyi. Hari ibintu ntacibuke barasi numva kubera ntanabibaza ntategera ibyo ari byo, mugabo ndazi yuko bashora ikawa muri Osibu. Mbo hanyuma rero iyo bashoye ikawa rero barabandikira ibiro bashoye ingene bingana, bakazana n'impapuro, bakabaha n'impapuro zabyo. Hanyuma rero muri papa bamaze gupfa baraturungikiye urupapuro rwemeza amahera papa yungutse. Urumva Osibu yararaba amahera bakuguraniye canke SPCB yaguhaye newe na kantite y'ikawa donc ibiro washoye. Bagace rero bavuga ati ku mahera twaguhaye n'amakawa tuzaniye donc wowe wungutsaya. Ivyo rero je narabibonye ku rupapuro byari byanditse, hari handitse mu nyumviriza. Aha rero none baranditse ko amazina ko icoge nari maze kumenya gusoma, hari handitse yuko papa yungutse ku ikawa yashoye, yungutse 81,000 ubusa na pardon, yungutse 81,099. Sinzi ko ndagisomye neza. ibihumbi 81 n'amahera 99. Sinzi ko ari ukuntu bisoma. Mbo ndabisomye nawe mugabo murashobora kuvyumva ingene nabivutse. Ibyo rero ibyo haruro narabyiboneye, nimba noba nihenze ibyo ari byo byose ibihumbi 81 narabyisomeye. Hanyuma izo mpapuro zarisinye Ngaruko Leopold. Iryo zina nararibonye risinye kuri urwo rupapuro. Mbo hama rero ibyo rero kubera abavyeyi bacu bari bamaze gupfa, niho haciye haza abantu nimba ari mu 70 sinzi ko hari 73. Urumva kubera nari umwana harimo ibintu ntibuka amadate, mugabo icyo nzi cyo mama barababwiye ngo abantu bashoye amakawa bazoze, hariho turabafite ubutumwa ngo kandi ngo bazoze bazanye impapuro. Mama bashiye yazindutse umutwenzi aje Ngozi kuri ubwo butumwa. Mama aragenda anza impapuro
arazitora aratwara aragenda amashyitse hariho n'abandi bakomeretse hariho abatari baranapfuye bari bakiriho barahurirayo umuntu yabagiriye umuntu uwitwa baransaniye Baltazaro abanyengozi muramuzi niho yarari hanyuma aca bababwira ngo nimuzane izo mpapuro zanyu zose ngo tuje ngo kugira dushobore kuvyiga tubaha amahera yanyu kuva n'ico gihe murumva rero ko bari bahejeje gutwara les pièces justificatives zo kugira ntagire n'uzo bakurikirana hanyuma rero jewe ico nsaba impapuro bazitwaye izuba riva barabagirishije inama sinzi abakiriho muri ico gihe ko botwunganira mugabo twasaba yuko osibu yatwagwa na Ngaruko Leopold ico gihe itanga umuco nitanga izo mpapuro niyerekana izo mpapuro iyo zagiye badusubize amahera yacu sinshobora kuza ngo mburane nerekana impapuro barahenze ababyeyi bacu bakazimikisha mama ntiyari umuntu yibye ntiyari azi gusoma nije byose nije nategeza kumufasha kubisoma n'uwo Yohani yadukorera nitwe twafasha mama urumva rero ikintu ushaka gusaba yuko twosubitswa amahera yari muri BCB dusubitswe amahera yari muri osibu yakoreye natwe tubeho nk'abandi nukuri turasabye leta mvyeyi ayo mahera idufashe kuyadukomoreza sifise impapuro mugabo nababwiye ivyo nasomye nayo baduhaye nibavuye nibaraduhaye ntayo twigeze turonka hanyuma nibaza yuko osibu itagomba guta ikintu na kimwe ikaba yarataye ikintu na kimwe nuko hari ivyo yanyegeje umuntu witwa Ngaruko Leopold arafise uruhara kuri ayo mahera y'abantu bapfuye 72 nagerageze rero arondere narumvise ngo yaranapfuye kuko ico nagumye ndavyidoka nkiri umwana amanza numva bavuga ngo reka ngo umuntu ngo yarapfuye nimba rero yarapfuye ariko ivyo yanditse n'ivyapfuye nibabinyegurure babidusubize nkaba rero nitwariye osibu y'Uburundi ndayisaba kudusubiza ivyo papa yavunikiye tugaca tubura icepfo ca ruguru tukabaho mu bukene kandi papa yaraturondereye nkabasabwe na BCB yuko yoduha amahera yoja mu archive yayo ikaduha amahera ya papa kuko barayatwimye hanyuma mbere bashireko nimero murakoze nitworangiza ikiganiro cacu tudashemeye nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ku kigoro yageze agatanga ikigongwe ku mbohe z'abarundi zirenga hafi 5,000 Renape Burundi kizera ko nabo bapfakazi imfuvyi leta mvyeyi igiye kwiga ikibazo cabo kava mu nzira mwari kumwe na Professeur Deo Munezero umuserukizi wa Renape Burundi